Koperative Kobani yatanguye mu 2016 tuyigirira mu ntara ya Gitega muri commune Giheta, ikabihurikiyemo hanini abatwa kugira ngo nabo bibone mu migambi y'iterambere, ariko impande yaho harimo n'abandi atarabatwa kugira ngo dufashanye kurondera inguvu zingene twashigikirana mu migambi y'iterambere. Rero Koperative Kobani uyu munsi iri ku kivi, ivyo duhingura turakora amashakosha avuye mu Rwegwe murayabona ngaha ayi, turakora amavaze mato na manini avuye mu ibumba, turakora ubudede bwo kugira ngo havemwe ibitako by'abavuzi b'ingoma, havemwe amahereni n'ibindi byinshi. Impande y'ivyo oyi turakora n'ibindi bitandukanye, ngira ngo mwabonye hariho n'impuzu, hariho atelier dusanzwe dufise mu Giheta. Muri rusanga abatwa hariho byinshi tutariko turashikako mugati ko tugerageza kugira ngo natwe tube mu iterambere kimwe n'abandi. Gushiraho koperative, gushiraho iyo atelier twarabonye ko kenshi twari mu bijanye n'ububumvyi, ariko ivyo oyi turabona yuko uyu munsi bitariko biraronka amasoko, nubwo turiko turabibamo navyo nyene. Ni kuhindura zini nzira zo kurondera ingene abatwa nabo mu myuga itandukanye babamo. Nico gituma twiyumviye kugira tugire iyo koperative, twongere dushireho n'umwuga wo gushona impande y'ivyo basanzwe babumba navyo nyene tutobiheba. Murabona ko n'amavaze tuguma tuyakora n'ibindi bishobora gutuma najya bumba ryacu tutoca tuvuga ati uwo mwuga tuwuhebe, ariko turagerageza kuraba iyo myuga yose dushobora kubona yofasha ugwaruka na cyane cyane n'abatwakazi barimo canke abatwa, kugira ngo nabo nyine bibone mu ivyo bikorwa. Cyo tumaze gushika ko uyu munsi turirata kuko tugitangura ntitwari dufise aho dukorera, ariko uyu munsi turafise ikibanza dukoreramo kandi cyubatsemo inyubako atari zike n'izindi dushaka kuzubaka mu minsi. Impande y'ivyo abana bacu basanzwe bahurikiye abavyeyi babo mu gihe koperative barashobora kwiga byoroshe. Impande y'ivyo abavyeyi iyo turose umugambi wo gushigikira abavyeyi turabarose, hari abo tumaze kurose ibitungwa byo korora mu miryango. Ni byinshi turiko turakora kugira ngo umuntu wese ari muri iyo koperative yibone yuko ishobora kumuteza imbere. Impande y'abadushigikirana twege twongere twishigikire mu ntererano zacu.